Mwaramutse canke mwiriwe bitewe naho muri. Reka mfata akanya ndagushimire wowe wahisemo ibiganiro vya Bukimoon TV. Iki ni ikiganiro waruzi. Jewe ndi Biri Ntwari. Ariko imbere yuko dutangura ndagusaba ufyonda handitse subscribe eka mbere no kugakengeri kugira ngo uzohore uwa mbere mu kuronka ibiganiro nk'ibi udacerewe. Ndizera ko benshi muri twebwe twama dukoresha uburyo bwo kwiyunguruza butandukanye. Nkizera kandi ko benshi bamaze kugendesha canke bakagendera mu miduga, amapikipiki n'ibindi bigendera kuri buno butaka. Hari n'abamaze kugendera muri za rutemikirere biboneye kandi baciye ku bibuga vy'indege bitandukanye. Uyu munsi nahisemo kubatembereza ku bibuga vy'indege amahero 10 vya mbere ku isi. Ku mwanya wa 10 turahasanga ikibuga c'indege c'i Paris citiriwe Charles de Gaulle ni mu gihugu c'Ubufaransa. Iki kibuga c'indege c'i Paris kiri mu bibuga vy'indege vya mbere ku isi, kikaba cakira n'imiburiburi ingenzi zingana ni miliyoni 79 ku mwaka. Iki kibuga kandi c'i Paris kiri ku burebure bungana na metero kwadrati 32 n'uduce 38. Ku mwanya w'icenda turahasanga ikibuga mpuzamakungu c'i Hong Kong. Kino kibuga c'indege cubatswe n'umwubatsi w'umwongereza yitwa Norman Foster. Iki kibuga c'indege cahawe iforoma y'indege nubwo bidahita bigaragara kiretse urabe ku mafoto yafatiwe mu kirere. Iki kibuga c'indege kandi kaba cubatswe kwizinga nkorano biyubakiye maze barishirako kino kibuga c'indege. Bakaba bacuguriye mu mwaka w'1998. Iki kibuga c'indege c'i Hong Kong carigeze gutwara agashimwe k'ikibuga c'indege ca mbere ku isi incuro zitanu zikurikiranye. Aho hari mu mwaka w'2001 kugera mu mwaka w'2005. Ariko kuva mu mwaka w'2007 womenya ko kino kibuga c'indege kitigeze kiza no mu bibanza bitanu vya mbere ku isi kugera mu mwaka w'2011. Aho uraza kwibaza ngo vyari biturutse kuki? Ico gihe hari umuvuduko udasanzwe w'ibibuga vy'indege vyariko birubakwa. Ku mwanya w'8 turahasanga ikibuga c'indege mpuzamakungu c'i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibuga c'indege c'agahibuza kuri Amerika n'abanyamerika kikaba gifise ibibanza 9 ingenzi zishikiramwo bicafye mu rudome rwa U. Kikaba gifise kandi ikibanza ca gatatu kw'isi cakira ingenzi n'ibijanye n'ubudandaji. Mu mwaka wa 2019 wonyene cakiriye abarenga miliyoni 88. Ku mwanya w'indwi turahasanga ikibuga c'indege mpuzamakungu c'i Londres citiriwe Heathrow. Nico kibuga c'indege ca mbere ku mugabane wa Buraya mu bijanye no kwakira ingenzi ndetse no mu budandaji. Ingorane imwe gifise kino kibuga c'indege hari uruja n'uruza runini, ibi bigatuma haba hato. Vyanatumye mu mwaka wa 2016 leta y'Ubwongereza yiga uburyo ho kuba kwindi nzira indege zoza zirahagurukirako. Ariko inyuma y'igihe gitoya sentare nkuru y'igihugu c'Ubwongereza iza gufata ingingo yo guhagarika uwo mugambi. Ibi bikaba vyaturutse kwihindagurika ry'ibihe muri ico gihugu ndetse n'ingaruka vyogira ku bikikije ico kibuga c'indege. Ku mwanya wa 6 turahasanga ikibuga c'indege mpuzamakungu ca O'Hare de Chicago. Iki kibuga c'indege kizwi mu guca gahigo ko ari co kibuga c'indege gifise ibitigiri vyinshi by'abacerewe ingendo zabo. Kizwi kandi mu gusivya ingendo nyinshi za mbere ku isi. N'imiburiburi rugendo rumwe muri zitandatu rurasiba biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Kubaza filime yitwa Mama J'ai raté l'avion, iyi filime niho batanguye kuyikinira kuri kino kibuga c'indege c'i O'Hare de Chicago. Ku mwanya wa 5 hano turahasanga ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Dubai. Ni kibuga mpuzamakungu cakira ingenzi zirenga miliyoni 90 ku mwaka, harimwo n'abarundi baba bagiye gupagasa. Aho ingenzi zishikira hakaba hubatswe mu ishusho y'ibaba ry'indege. Ku mwanya wa 4 hano turahasanga ikibuga mpuzamakungu ca Pekin aho ni mu Bushinwa. Nubwo gifise ako kazina ka mpuzamakungu, hafi ingendo zihakorerwa zose nizija hagati mu gihugu c'Ubushinwa. Ibituma kino kibuga kiba ciza nuko mu kucubaka hakurikijwe amabwirizwa ya Feng Shui bisigura amazi n'umuyaga. Ku bijanye n'ingenzi, ikibuga mpuzamakungu c'i Pekin kiza mu kibanza ca kabiri inyuma ya Atlanta, maze kigafata ikibanza ca mbere ku mugabane wa Aziya imbere ya Tokyo Haneda kuva mu mwaka wa 2009. Ku mwanya wa 3 turahasanga ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Hartsfield Jackson d'Atlanta. Iki kibuga ni gako zumva kivugwa, ariko ico womenya ni kibuga ciza kandi kinini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba kandi kiri kwisonga mu bibuga vy'indege bigenderwa n'isinzi y'abantu. Ikindi womenya nuko ari kimwe mu bibuga bigira indege zigenda zidahagarara bimwe bita escale mu bisagara birenga 243 ku isi. Hartsfield Jackson kandi ikaba ifise ibibanza birenga 29,000 vyo guparikamwo indege. Ku mwanya wa 2 turahasanga ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Umwami Fahid aha ni muri Arabie Saoudite. Kino kibuga c'indege kikaba cubatswe ku mahegitari arenga 78,000. Ikibuga c'indege Umwami Fahid nico kibuga c'indege ca mbere ku isi kinini
nubwo atari ico kibuga c'indege cakira ingenzi nyinshi ku isi, gifise kandi ibibanza bingana n'imetero kwadara 16,400 hagenewe imiryango y'ibwami n'abashitsi biteka gusa. Ku mwanya wa mbere mu bibuga vy'indege amahero 10 vya mbere turahasanga ikibuga c'indege c'Istanbul. Kino kibuga nubwo kitahawe izina rikomeye ntibikuraho ko ari co kibuga c'indege ca mbere ku isi. Iki kibuga c'Istanbul gifise ubushobozi bwo kwakira ingenzi zirenga 200,000 ku mwaka. Ico womenya kandi kino kibuga c'indege c'Istanbul gifise amabarabara 6 bimwe bita piste aho indege zishobora guhagurukira. Ni kibuga cashizwemwe uburyo burenga miliyaridi 7 z'amafaranga y'amanyaburaya. Mu mwaka wa 2019 niho kino kibuga caheza kubakwa gica gifata ikibanza ca mbere gisubiriye ikibuga c'indege ca Atatürk d'Istanbul. Ivyo nivyo bibuga 10 vy'indege binini vya mbere ku isi, ariko ushobora kuba wibaza ati mbega ikibuga c'indege cacu co gute? No gusaba kugumana natwe maze ukazovyumvira mu kiganiro waruzi. Reka rero mbashimire kuba mwafasha akanya mukadutega amatwi. Ariko nongera ngusaba gufyonda handitse subscribe kugira ngo ntuzuracikwa n'ibiganiro tubaha ku munsi.